umugambi wo kurima ubwatsi. Ubwatsi ariko uko tuburima ntiturima dushize mu ivu canke ngo tuvuge ngo twagize imirima oya. Dufata intete z'ibigori canke z'amasaka, intete z'ingano canke z'umuceri, hama akaba arizo tumeza hakava mu bwatsi. Ivyo rero bikaba mu minsi 8 gusa. Minsi 8 ukaba waronse ubwatsi ushobora kugaburira igitungwa. Aho nyene intete z'ibigori canke z'amasaka hama zikavamo ubwatsi gute? Zikavamo ubwatsi. Bon, no kuvuga dufata izo ntete tukazinika, turazinika. Turafise ikiringo c'amasaha tuzinika, tukazikuramo tukazigira incubation. Umupware umupware barafashe inoti ya 10 million barayimpaye nk'agashimwe ntazosubiza. Bo wumva nyine ni ibintu bice biduha intege tugakora, ndabikunda. Ni naho naciye ntangura n'iciyumviro mvuga nti rero iki kintu cyo wanje cyo kurima ubu bwatsi reka cingira entreprise. Musanzwe kugira ngo usokore umuntu muzima jama ndakivuga uragira plan A na plan B. Ishure rikaba plan A kuko niryo rero rya gukwera uguru. Hanyuma plan B no umugambi. Mwishure misose singomba bikunde birakunda canke bikanga. Swat mwishure biranka hanyuma ya plan B ca bikunda. Yes, welcome. Mugimusi mukwa dukurikirana abakunzi ba channel yacu Nizezwe ndi ndaguha ikaze aho uri hose uriko dukurikirana uri mu bihugu bigiye bitandukanye, abakadukurikirana bari muri Amerika, uriko dukurikirana bari mu bihugu byose bigize isi. Ndabaha ikaze nongera kandi abashimira cyane gose n'umunsi udasanzwe kandi aho tugira amahirwe yo gutumira umujene adasanzwe nawe nyene afise umugambi mwiza, asanzwe ari umunyeshuri wo kuri Université y'u Burundi. Tuzoganira byinshi bitandukanye, reka twumwakire kumbure tuzoganira byinshi. Karibu sana. Murakoze cyane. Umeze neza? Yego ndashima cyane gose. Uramutse abakunzi bacu kwanza. Hello. Amazina yanje nitwa Giramahoro Jean Flora. Abasanzwe n'umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi muri campus yo mu Irohero. Giramahoro Jean Flora. Uvukiye he? Navukiye Muyinga, commune Muyinga nyene, muri zone Rugari. Uva wabo w'inzahabu. Happy hari kera. Noneho ubu rero turadifise twese mu Burundi. Ubu turadifise turadifise vraiment tumeze neza cyane gose. Twese turi nazo kabisa. Muri Université y'u Burundi bimeze neza. Bimeze neza kabisa. Yes, bon, nk'umunyeshuri d'abord wo ku Université y'u Burundi, experience umaze kuhakura mu gihe uhamaze imeze gute? D'abord umaze ingana gute? Wahinjiye ryari? Ubu ndi mu mwaka wa kabiri. Naje mu mwaka uheze muri mu wa kabiri, ndiko ndamara mwaka wa kabiri. Hagiye kumara mu mwaka wa kabiri ubu ufite hingahe uhiga? 2 ans. Donc maze 2 ans. Hama uzohamara ingahe? 3 ans. Uzomara imyaka 3. Experience muri iyo myaka 2 Université y'u Burundi ni iyihe? Experience muri Burundi utegeza kwiyumvira kure. Kuko umuntu abaje ava ruguru ntamenyere igisagara nakubitika cyane gose. Tutangwa kwiyumvira kure rero none mbeho gute. Kandi umuntu niwe bahanze amaso bavuga bati twamurungitse kwiga ifoko nawe ucusura inyuma. Surtout muri kaminuza y'u Burundi baba kwizeye cyane gose. Ubwa mbere muri kaminuza umunyeshuri mushasha hazi baramunyuzura. Uno musi biracahari burya? Si cyane gusa nyene bakwinziza bakakwereka uko bipanze. Gusa nyene nisawe barakwinziza bategereza kukwereka uko bimeze kose. Kuko kandi babinakenewe. Yes, urumwe mu bajene biga ariko kandi basanzwe bafise n'imigambi yabo igiye itandukanye. Ariko imbere yuko dushaka umugambi wawe wakuze uri umujene ameze gute? D'abord wakuze uri umujene afise indoto zimeze gute? Nakuze ndi umujene cyane akunda utuntu tw'innovation. Utinnovation ariko mu burimyi n'ubworozi. Nakuze ndabikunda. Ikindi nafuze nkunda ni ikintu cyo gucokoza ivyuma. Nkafata radio nkayisambura nkaswa nkayiteranya. Uko nyene juste bikaza uko. Uburimyi n'ubworozi uwo wari umaze kubikora d'abord. Umaze kubikora ni experience wabikuyemo d'abord. Nuko nasanze ari ni ikintu no cita ko kirimwo magie. Kirimwo magie ntigitahuritse, donc uburimyi n'ubworozi burimwo magie. Gute rero? Hari ukuntu mfatira nko dufate nko ku bworozi bw'amafi.
uraja ngaho dufate uroroye uravuga uti noroye ifi 2,000 ariko waja kuroba ugasanga harimo ifi 5 mba ni sawa uroroye ifi 2,000 ugasanga ifi 5 bon ni sawa bon birakwigisha nyene gusa kuguma kwa donc biguha kumenyera bikaguha kuba donc kutava ku kintu wiyemeje. Yes, uno munsi urimo mu majone kandi bafise umugambi batanguje no mugambi umeze gute kugira ngo batawuzi bashobore kuwumenya. Umugambi ubu ni ko ndiko ndashimigira ko cyane umugambi wo kurima ubwatsi. Ubwatsi ariko ko tuburima ntiturima dushize mu ivu canke ngo tuvuge ngo twagize imirima oya. Dufata intete z'ibigori canke z'amasaka, intete z'ingano canke z'umuceri, hama akaba arizo tumeza akava mu bwatsi. Ivyo rero bikaba mu minsi 8 gusa. Minsi 8 ukabaronsa ubwatsi ushobora kugaburira igitungo. Aho nyene intete z'ibigori canke z'amasaka hama zikavamo ubwatsi gute? Zikavamo ubwatsi. Ni kimwe navuga nyene camaje. Hari benshi baca bagira ide bakumva mengo biratahuritse ngo bafata intete. Ntivyumvikana ahubwo. Ahubwo ntivyumvikana. Nibo kugira ko bitahuritse bakubeje. No kuvuga dufata izo ntete tukazinika, turazinika. Turafise ikiringo c'amasaha tuzinika, tukazikuramo tukazigira incubation, tukazifungira ahantu kugira ngo zizane imigera sinzi ko donc zigerme. Avec germination. Hanyuma naho nyene harafise ikiringo zimarayo. Tumaze kuzikurayo rero duca dushira ku ma plateau, ku ma plate canke ahandi hantu twateguye ariko hasa neza atavura ihari. Dutangwa kuvomera rero ku munsi inshuro 3 kuri standard ku munsi mu minsi 8 abari vyatsi bipima hagati ya santimetero 30 na 35. Umugambi wawuyumviriye gute wawutanguye gute kubera ko uwo mugambi? Umugambi cambere nabanje ndawukunda ndabibonye nyine Facebook ndiko ndaraba ndabikunda ukuntu bisa donc sinari nzi ari ivyo ndabikunda uko cyane ndagira ama recherche nsanga ni ibitungwa bishobora kurya ndavyiga harageze n'igihe ndabikunda ndarondera umuntu ashobora kuba bize hano mu Burundi namubonye ari mwihiganwa gusa cyambabaje nuko yansavye yuko umubonano ndamuha 15,000 umubonano ndamuha 15,000 birababaje gusa nisawaje ntivyambujije gukora. Ico gihe umusaba umubonano washaka gusa akugurure? Nashaka ndabe gusa we uko abikora ko bisa jewe nivyo nabonye ndiko ndiga. Amusa akubwira ati kugira ngo tubonane ni 15,000 wumvise gute muri we mbega ntufise gucika intege muri vyantu bagomba winjiremo? Ahubwo vyampaye inguvu. Donc asaba 15,000 kugira agire umubonano. Reka nanje ndabikora. Wow. 15,000 gusa jewe umubonano nta mafaranga nsaba no kuri telefone. Ndabiyagira umuntu nkamusigurira ukuva munsi umaze kubona ati yasabye amafaranga uyu muntu ucuratanga uvuga ati reka mfatingiye gutangura gukora ibyo wanje rero umunsi bitangura mbega vyarakoroheye vyagenze gute umunsi wa mbere? Ntivyangoye gusa nyene uko nabikora nkibitangura ubu siko ndabikora ubu kameme ndabizi cyane. Umunsi wa mbere wabitanguye gute vyari meze gute? Nakoresheje ibigori ngira Imana muhira rero niho nako ndabikorera. Warukiri ruguru? Nagize Imana barabiravye nkubu ari mu biki gusa ntibabiravye nabi ndabikora hanyuma birakunda. Ukimara kubona ko bikunze muri wewe nuyuhe mugambi wari ufise wico bizomara? Kubera nabi kunze d'abord ku ma réseaux sociaux ukuntu bisa no kusanga gatapi. Navuga nti reka nzi ndabikora rero ko hari nkoko muhira hari iki nzi ndaziha bisanzwe. Nzi ndaziha. Hari abantu bashobora kubibona bakabona umengo ni tapi canke umengo ni gazon. Birafitanye isano canke bimeze gute? Nta sano bifitaniye ahubwo nuko gusa tuba twabirimiye ahantu imizi
itimba ngo ije mwivu ahubwo imizi cija gufatana musi imizi ije ku mbuto tuba twakoresheje ikifatana musi niyo mpamvu usanga mengo na gatapi ugitangura umugambi imbono yawe yari iyihe imbono yakugera no musi mbega ni iyihe ntavyo nabo niyo nzogera sinabibona oya mva ko wavuze ati jereka ntangure gusa reka ndabikore gusa ikindi naciye niyumvira hari ingwara yigeze gutera ibitungwa cyo biguma mu nzu batabaga inka n'impene ikintu none ko iyo ngwara iva mu bintu zijya ivyatsi biba bisa nabi ubu bwatsi bwanje ubu noronka umutahi sinotangura guha abantu bakaza barazigaburira mu mpamvu gusa ntivyakunze gusa ndabigumana ndabikora 2023 niho nagiye kubona ahubwo rero ko yari diri bona umugambi wanje nawo presence muri innovation week yabashaka ama projet 10 nagiye kubona rero ko bifite akamaro mbonye bantoye mu nyuma muri innovation week kubashoboye kukubona washoboye kuba muri 10 ba mbere mu bantu bafite imigambi myiza ukibona ko wahiswemo wavyakiriye gute umunsi wa mbere duhejeje gukora imbere ya jiri duhejeje gukora sinabitahura gusa nyene buke ndabitahura yego baraduha agashimwe navyo nyene nagiye kubitahura mu nyuma ko ayo mafaranga ari je bashobora kuba bayampaye je umupwari umupwari barafashe inoti ya 10 million barayimpaye nk'agashimwe ntazosubiza wumva nyine ni ibintu bice biduha intege tugakora ndabikunda ni naho naciye ntangura n'icumve mvuga nti rero iki kintu cyo wanje cyo kurima ubu bwatsi reka cingira entreprise ndayitorera izina mfatira uko nitwa Florent n'izina banyita muri aho nize muri Petit Seminaire Muyinga banyita Florento cingira Florento Hydroponics Florento Hydroponics bisigura Florento urumva nafashije izina hydroponics rero ni kijanye no kurima udakoresheje amazi ukoresheje amazi gusa kurima ukoresheje amazi kurima ibintu hors sol ukimara kuronka izo dimiro kameme nk'umupware nk'uko wabivuze baravuga ati vyavure aya mafaranga kwe sivyo kubwo umugambi wawe uwatangiye umugambi kubusa ariko urabonye ko hagize igihe urabonye ko ca kintu koko kirise aho mu nyuma wariyumviriye gutanguza entreprise kugira ngo ushobore kuvyagura mbega uno munsi imbono yawe ni yihe uno munsi aho ugize umaze gukora ku mafaranga menshi kugira ngo ushobore gutanguza umugambi imbono yawe ni yihe mbega umugambi wawe uzoshikira abandi nabandi uno munsi umaze gushikira abandi no kuvuga imbono yiwanje donc yo Florento Hydroponics nifuza yuko iba entreprise irima donc karimira mu greenhouse atavu atiki donc turime ubwo bwatsi kameme bwadushikanye aho turi uyu munsi turime n'ibindi bitego tudakoresheje amazi kuko birabaho birakunda ngo tudakoresheje amazi dukoresheje amazi gusa tudakoresheje ivu ibitego byose bishoboka n'ivyamwa birarimwa imboga zose turime dukoresheje amazi gusa umugambi wawe umaze gushikira abandi hari abantu kumbure bahari yanya amaze kukoresha yego hariho nk'ubu imuyinga babandanya babikora ivyatsi barabikora donc umva haba haronkera akazi abakeneye ubwo bwatsi kandi nabo bakaharonkera iyo ngaburo baba bifuza ikindi naco nuko uwifuza formation turayimuha kugira ngo bikwire hose sinshaka kwigungira ko nkabasaba 15,000 kumubona hari umuntu yatwumviriza mugabo ataratahura neza avuga ati vyavure gute ushobora gutera ibigori hama hakaza ubwatsi ariko kandi gute ushobora kubitera udateye mu ivu biba bita umva gusa hariho abaca biha insiguro yavyo ngivyo biroroshe baragerageza ni sawa ariko baragerageza ni sawa gusa ni kujana nake kubariye mfata izo ntete nkazironga neza zisa neza intete nyine zijya intete nyine gusa nta kindi kintu nshiramo oya nta kindi ndazironga zikaba zisa neza nkazinika amasaha 6 gushika kuri 12 umva amasaha 8 canke iki hanyuma
zikuramo nkazigira iyo incubation nkazibika ahantu hashushe kugira zijehume naho nyine n'amasaha 6 gushika kuri 12 maze kubitora rero niho ndabishaka ku ma plateau canke ahandi hantu hasa neza atavuri hari edere mbanza no koza nkaza ndavomera n'amazi make kuko ugize amazi menshi bica bibora nkavomeza amazi make nkakabikuza. Yes, turi mu gihe uno munsi abajone benshi ubona yuko bariko rijukira imigambi igiye itandukanye bo nyene kwikorera mu bintu biri muri bo. Ubona Uburundi mu myaka iza buzoba buri hehe? Naho bugeze ni sawa. Je ndashima. Donc abajene b'uyu munsi sinzi nuko ngira dushigikiwe n'umukuru w'igihugu. Turiyumvira kure, donc turiko turaza mu kintu ca innovation, tuntu twa creativité, turiko turabuzana biriko biraza. Sinzi bamaze kubona abakora amakaro mu mabuye yo ngaha nyene mu Burundi, abakora amabuji amota, hari abakora iki ni ibintu nyene bimeze neza cyane gose. Yego, inyuma ya Innovation Week warashoboye kuronka izo miliyoni 10, ariko uno munsi umugambi wawe aho ugeze ubona ariho wari wipfuza, ubona ugeze mu cyo bingana gute? Aho nshaka rero gushika ndahashika gusa nzohashika. Ubu warabonye imbono? Nzohashika, ubu biracari hasi nyene yumva avec 10 millions si umva ndategerezwa gushiramo kameme kugira ikintu ca yego gusa ibintu umuntu aba yifuza so kurimira aho nk'ubu nsanzwe nkorera bashaka ama green house donc ibintu bibe special nyene umuntu haje kuraba akavuga uyu mwana yarateguye meze neza kugira ngo uno munsi ivyo bintu uri kurakora bizoshikire na wa muntu hariya mu Kirundi, bizoshikire na wa muntu hariya mu Yingarianya, umuntu bizoshikire umuntu hariya i Bururi, bizoshikire igihugu cyose no hanze. No hanze igihugu utekanya kubikora gute? Bon, d'abord mbanza guhera kwanza aho navukiye. Yego, bihashike babitahure bavyumve neza kandi kari ruguru hakaba hariho bake babitahura nakarusho kuko ruguru ntushobora kumwumvisha yuko ikiro cy'ubwo bwatsi ashobora kugura wisa kandi afise ivyatsi ashobora guca mw'ishamba agaha igitungwa ciwe reko hariho bake babitahura nakarusho n'abandi bazogenda batahura buke ibujumbura nibo nkunda nkumvise abantu bariko barasaba ama formation niki gusa kandi ndi mu ma examen hari ibintu ntashobora kwitamo examen zihere dukore ndaho ama formation bakore. No musaya turi mu gihe aho abajene benshi ubona ko nyene n'undi bijukiye ibikorwa kuvuga ati jewe nirondere rimwe mbega ni giki nshoboye muri jewe nigishoboye muri jewe kuko ku banyeshuri biga mu Université y'u Burundi ubwa mbere yaza avuga ati jewe nje kwiga jewe kabisa nje kubosa ebana kubazwe hejuru bako wanashima no muri vuga sanga ntanahaza kandi mpeze amacinduga canke cenkora akazi ka leta benshi riko bagisha biyumvira ariko uno munsi mwamaze kuguruka cyane gose surtout abanyeshuri muri Université y'u Burundi kuba muri Université y'u Burundi uno munsi hama uzosohoke uri umuntu abushitse bigenda gute ni giko twitwaza musanzwe kugira ngo usohoke uri umuntu muzima jana ndakivuga uragira plan A na plan B ishuri rikaba plan A kuko niryo rero rya gukwira ruguru hanyuma plan B no umugambi mwishure misose singomba bikundi birakunda canke bikana soit mwishure biranka hanyuma ya plan B ca bikunda donc ntugwa donc hagara ku maguru abiri ushobora kugusha hariho agafaranga basanzwe bahiriza muri Université y'u Burundi hariho ico kuba kagifasha ku banyeshuri biravana n'umunyeshuri uko abasanzwe wayo hari uwo ashobora gutunga n'uwundi mu minsi ngahe abahetse biravana nuko ubayeho urwigina wamenyereye kuba ni sawa ubu barashyize kuri 100,000 kandi ni vyiza birafasha ariko muramuronka ku gihe ni sawa na hatari ku gihe neza ariko araza atekereza kuza yes nk'uko riko turayivuga ufise umugambi mwiza umugambi kandi kumbura gushigikirwa uno munsi abantu bashobora benshi bariko baragukurikirana ariko kandi urafise naho ugomba gushika ntushobora kuhishikana ni gihe ushobora gusaba abantu badukurikirana muri uno mwanya d'abord bon cyo kubasaba nuko gusa ikintu cha innovation batogifata nk'ubusazi bw'umuntu kandi no kugikora ntibagikore kubera sinumva ukuntu yakivuga
gusa ikintu ca innovation ntibagifate nko kugisuzugura kuko nico gishobora gushikana umuntu kure hari abajene birirwa mu gutora ama prix hanze kubera ikintu baba barazanye c'impinduka ngaha mu Burundi akiyumvira ati mbega igitoke kwera kiba gitemye bijya bintu babiha inka canke nta kintu nokora mu kiza gisahiriza donc ndikumvuga nk'uwitwa Jolis acha koramwe amasaka ama envelope saka koramwe umva ni ibintu yes mu myaka ibiri bivanye naho watanguye umugambi uyibona he ikintu nkeneye ni greenhouse kandi je nzoyironka nzoyironka vuba kandi ndayifise ibintu byose mu mutwe mu mutima hari ico nzoba mpejeje kuzuza ni gituma wizera yuko umwanya n'umwana greenhouse ushobora kuyironka nuko ndiko ndakora ndiko ndakora kandi ndizeye ndiko ndakora ndi ku kivi kandi dufise n'umukuru w'igihugu aduhimiriza gukora yumvise umugambi wawe kumbura nuko nijoro kumva amamagaye akayimba ubona vyoba nkuko yes tuganira byinshi bigiye bitandukanye ariko kandi hari message ushobora gushigira ugwaruka no musi ugwaruka gwinshi ko rurijukira imirimo ariko kandi hari ariko rurijukira imirimo ariko hari nabandi hari n'ugwaruka ariko ruhera niki ushobora kuruhanurira ikintu cyo guhanura bashobora kuvuga ngo wumva ngo udafite cyakora ngo numunebwe no ashobora kuba afise mu mutwe ico yifuza gukora gusa akabura uburyo abikoramo canke gusa canke akiyumvira ngo umva ngiki ndaciyumvira ngo kanzu cyo gikora ngo maze ishuri no oya habwo ikintu uyumviriye gitangure uhere A0 ukore canke ubandanye mu mpera kizokunda pana canke ubihebe oya nuheba bandanya wongera ubandanye nubwo vyoguma bikunanira ariko gumugerageza gusa niyo principe yo wanje hari nundi ashaka kuhanura ikindi gusa principe yo wanje ikintu ndaciyumviriye ndagikora chance ndabandanya nubu ndabandanya ko projet mfise siyo gusa hari n'ibindi umuntu akora gusa bikanka umubandanya aho umugerageza gusa ukawiteze yuko umunsi n'umunsi bizokunda yes tukenda gushimire cyane rero merci namwe yitwaga Nevis bigiye bitandukanye ariko kandi ugwaruka umuntu ari we wese arashobora kuhakurira icigo akamenya yuko umujene uko vyo biri kose arafite ikintu ashobora kwishikanako muri kazoza no guteza imbere igihugu cyacu cy'Uburundi igihugu ciza kandi cyurushwe dushobora guteza imbere ndagushimiye cyane rero merci namwe murakoze yes ndabashimiye cyane gose mwege musoma ko dukurikirana bose kandi ugira subscribe kuri channel yacu no gusharinga ama video agiye atandukanye n'umujene asafise umugambi mwiza aho bona ko abajene muri kino gihe bari barakora ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye imigambi yabo hama bakaba bakeneye kandi support zanyu aba diaspora badukurikirana abarundi bafise imitahe badukurikirana kuba umujene nk'uyu afise umugambi wo kugura greenhouse akaba ari ikintu kizofasha igihugu ndetse n'abanyagihugu batandukanye mu gihugu cyose cyacu cy'u Burundi kumushigikira biroroshe ushobora kumurondera ko umucyaka katurondera hama umuntu akamushigikira umugambi wiwe hama agatera imbere agateza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi muri ya mbono y'umukuru w'igihugu 2040 2060 tukashika ibintu bimeze neza cyane gose asante sana